ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ku mubumbe w'isi. Iyi mumva ni Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka isamirana kuri we zitatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com amasaha 28 kuri 28 kandi buri munsi turi kwigerekezo rya 15 Rusama umwaka wa 2024. Amakuru twabateguriye ahanini akaba ahagaze kuri zino ngingo zikurikira. Umumenyeshamakuru agira gatatu azwi ku mazina ya Ahmed Rajab ari mu minwe y'iperereza, akaba yafashwe igihe yariko arafata amasanamu umunsi isoko yo mu Ruvumera isha. Ibijanye no kuyunguruza mu ntara ya Kayanza ho ngo bigeze ku bice birenga 400%. Ibi bikaba byatanguye kugaragaza ingaruka mbi navyo muca mu vyumva. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Gumana na jewe Jean d'Arc gikundiro ngirende yabashikirize nk'abandi ko ndafashwa na Chanel ntiharizwa mu buhinga bw'ivyuma. Twese hamwe tubahaye ikaze. Radio Peace FM. Uriya bunyoni yirirwa arafunga abantu mu rugo iwe hama bakabatora ibiziga, niwe muvuga yuko ari leta jaso? Ndakugarika yamaze ibintu by'abantu akamara abantu abaca imitwe, niwe muvuga yuko ari leta jaso? Kandi inka uyihenze umuyonga iguhenda umuhondo, no kuvuga hageze gukama ntacu kuraye. Umugani urawumva neza. Mu bisanzwe Baristo ntiyatsinze. Baristo bivugwa ngo yaratsinze, kandi uko bamuhenze ko yatsinze niko nabazobahenda ko Korea ntiyatsinze uko bamuhenze. Epitasi naho hoza Yezu Kristo akaza gutwara igihugu cyo Burundi, Epitasi agomba ubutegetsi. Epitasi azokwamba uri umunyepolitike gufata ubutegetsi, uri umunyepolitike gushishikira ubutegetsi. Amakuru twabateguriye tuyahereye mu byo kumenyesha amakuru, aho umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi aremeza ko mu Burundi ibimenyesha amakuru biriko birakora neza muri rusangi muri no minsi. Kuva kuri uyu wa kabiri igerekezo rya 14 Rusama umwaka wa 2024, abagize urwego rugenzura ibimenyesha amakuru mu Burundi CNC hamwe n'abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu bari mu mwiherero w'imisine mu gisagara ca Ngozi. Nk'uko vyashikirijwe na Vestine Nahimana arongoye CNC, ngo intumbero y'uwo mwiherero ni ukwirimbura bafatiye ku rupapuro rw'inzira bari bihaye mu kiringo c'imyaka 3 plan stratégique triennal, bagasuzuma ivyagenze neza n'ibitagenze neza n'ingene vyo kusorwa. Vestine Nahimana yashikirije kandi ko leta yashimye ko ikigo CNC co kongereza ikiringo c'urwo rupapuro rw'inzira kugera mu mwaka wa 2027 kugira ruzoherane n'ikiringo ca nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Rero yaboneyeho akaryo ko guha impanuro abamenyesha amakuru kuzokwirinda cane amakosa akunze kwibonekeza muri bo mu kiringo c'amatora nk'uko vyagenze muri 2015. Abahamagarira gukora bubahiriza akarangamutima n'amategeko agenga umwuga wabo. Umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima nawe yarakeje ubwo rwego CNC ko ruri ku kivi, yiyongera anashimira ibimenyesha amakuru ko biriko bikora neza muri rusangi muri iki gihe. Kuri iyo nkuru nyene ivyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru akongera akaba n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima nukuresha ku ruyeri ku gwenge no gutera ubwoba ikimenyesha makuru mu Burundi mu gihe himirije amatora. Ibi ni bivugwa na Jean Philbert Karangwa, umuyobozi wa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka, akaba abivuze inyuma y'ikiganiro cashikirijwe na Jerome Niyonzima aho yashimira ibimenyesha makuru
makuru ko bisigaye bikora neza muri iki gihe. Kurikira Jean Philbert Karangwa. Ibyashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jerome Niyonzima mu mwiherero hamwe n'abarongoye urwego rujejwe kugenzura ibimenyeshamakuru ko bikora mu Burundi sense biraboneka neza yuko harimwo ibinyegezwa byinshi, biraboneka yuko harimo uguhendahenda canke gukoresha uruyeri n'ubwenge bwinshi, ariko na cane cane mu gutera ubwoba ibimenyeshamakuru mu Burundi muri kino gihe himirije igihe c'amatora. Ibi inya sagatesheshwa rumuri, murabizi neza yuko Uburundi buri mu bihugu bifukamye mu nda ibijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Rero leta icitangura gutegura abamenyesha bakuru bamenye ko bariko baragenzurwa, bamenye neza ko bakurikiranwa umunsi ku wundi kugira ngo ntibavugishe ukuri ibizoba biriko biraba mu matora, ahubwo bamane ubwoba, kuko akenshi bagarutse ku kintu cyo kuvuga ngo uko bazitwara nabi ngo bazohanwa, ko ngo bategerezwa kwitwararika ngo amategeko agenga iby'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi. Inya rero bisa nko gufata mu gipfunsi ibijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi kugira ngo babikontorore uko bashatse, kugira ngo bifate uko bashatse. Ibi rero biza bisubiza inyuma ibijanye no kumenyesha amakuru, ibijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, demokrasi, hamwe no gufata bugwati canke no gushira mu kwaha amaradiyo bimenyesha amakuru byose, na cane ko biba bikorera mu bwoba. Karangwa akavunira akagohe abamenyesha amakuru b'abarundi ko badakwiye kugwa mu mutego wa CNDD-FDD mu gihe himirije amatora n'ubunyene tumumvirize. Nagira nkebure abamenyesha amakuru b'abarundi muri kino gihe himirije amatora ko bogerageza kwama bagwanira bakanaharanira akarangamutima ko kumenyesha amakuru. Umwuga burya n'umwe kw'isi yose iyo ukurikiza amategeko. Ego mama we ntushobora kuvuga ibihuha, kuvuga inkuru utatohoje neza, mugabo urumva umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ucusa nkaho uteze umutego kugira ngo abamenyesha amakuru bose bame bawugwamwo. Ari nayo mpamvu mubona n'ababandanya bafatwa, babandanya bafungwa, babandanya bakubagurwa, babandanya bafatwa nabi, ni mu ntumbero yo kubatera ubwoba, ariko na cane cane kugira ngo babishire mu kwaha kwabo mu gihe himirije amatora. Amaradiyo ibimenyesha amakuru byose bizovuge ivyo umugambwe uri ku butegetsi ushaka, apana kwisunga ibijanye n'akarangamutima ko kumenyesha amakuru. Uwo akaba yari Jean Philbert Karangwa arongoye Radio Peace FM ijuru ry'ugwaruka. Ngaho muri ico gisata co kumenyesha amakuru nyene, uwundi mumenyesha amakuru amazindwi zibiri afungiwe mu iperereza. Uyu mumenyesha amakuru azwi ku mazina ya Ahmed Hajab akaba asanzwe akorera ikimenyesha amakuru citwa Akezanet mu bijanye no gufata amasanamu yafashwe ku igenekerezo rya 2 Rusama uyu mwaka w'2024. Abamukoresha co kimwe n'umuryango wiwe bakaba batemerewe kumutabariza. Albert Maheke arabandanya n'inkuru. Amakuru yo kwizera twatoje neza yemeza uyu muhinga byo gufata no gutunganya amasanamu ko yafashwe n'igipolisi kimushikiriza iperereza umunsi isoko yo mu Ruvumera isha hari kwigenekerezo rya 2 Rusama umwaka wa 2024. Ahmed Rajabu yaratumwe na shefu wiwe umuresha kuja gufata amasanamu kugira ngo kimenyesha amakuru ciwe kibe ca mbere mu kwerekana ukuri kukungena amasanamu ameze igihe isoko yari kirasha. Inyuma yo gufatanwa kamera ifata amasanamu yo mu kirere ariyo benshi bita kuri drone, yaciye atwarwa gufungirwa ahantu hatamenyekanye. Ico bikoze kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 15 Rusama mwaka wa 2024. Hari amakuru nayo nyene yizewe ko yoba ari mwiperereza mu gisagara ca Bujumbura. Abakoresha biwe hamwe n'umuryango wiwe baratewe ubwoba kuva agifatwa. Iyi minsi yose iheze uyu mumenyesha amakuru ntiyigeze yemererwa kubonana n'umuryango wiwe canke abo bakorana.
bose bategetswe kudahirahira ngo bacire hasi ivyifatwa ryiwe naho afungiwe. Umuryango wiwe warabimenye niko kubaza abakoresha biwe, nabo babasaba kutabandanya bamurondera ko ari ahantu hizewe vuba bazobona abashikiriye. Ibi vyateye umuryango wa Rajabu amakenga, baca baguma babaza mu busho butandukanye, bose bababwira ko hatawuriyo. Yamara inyuma yo kumenya ukuri, hari amakuru avuga ko Ahmed Rajabu yoba yaranaborejwe igufa gushika ubu umuryango ukaba utaratahura ukuntu abakoresha biwe batamutabariza hafi indwi zibiri zigira zirumane. Mu bisanzwe iyo yegereje amatora hari inyifato umugambwe wa CNDD-FDD wamuca wihutira. Kimwe muri vyo ni ugutera ubwoba abanyagihugu mu kubaburabuza, gufunga abo batavuga rumwe, guca ubunywenywe imigambwe ifise inguvu, gufunga abamenyeshamakuru no kwama bavuga amajambo yo gutera ubwoba abanyagihugu. Twamenyesha ko uyu ari umumenyeshamakuru agira gatatu afunzwe azira umwuga wiwe, inyuma ya Florian Rangabiye, Sandra Muhoza hamwe n'uyu Ahmed Rajabu. Ivy'ikubagurwa ryiwe tuzobigarukako mu makuru yacu yo hanyuma. Albert Maheke nawe ndagushimire. Ubutungane gufungwa ubuzima bwabo bwose, kuriha indishi y'akababaro ingana n'amafaranga y'amarundi miliyoni 15, banatange 4% vyayo bija mu kigega ca leta, nivyo bihano sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yahanishije ejo kuwa mbere abagabo batatu bahora bajejwe gutanga amakuru ya forode y'ubutare bita informateur mwishirahamwe CDP ryimba ubutare ikabarore. Basanzwe ari mbonera kure zizwi ku mabi menshi muri ako gace. Ico caha bagikoze ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 10 Rusama umwaka w'2024 igihe c'isaha 4 z'igitondo. Claudine Ndayishimiye arabandanya n'inkuru. Abo bagabo baraye baciriye urwo rubanza ni niyo nkuru Victor w'imyaka 30 yavukiye ku mutumba Ngoma wo muri commune Kabarore, ari nawe yararongoye abo bajeje gutanga amakuru muri CDP, bakaba nimbonera kure ziyemera nkuko bakunda kuvyivugira. Nyongabo Lazaro w'imyaka 25 avuka ku mutumba Muyange muri commune Busiga y'intara ya Ngozi, hamwe na Bizimana Cyprien w'imyaka 52 avuka ku mutumba Magana muri commune Busiga nyene. Abo bagabo bakaba bagandaguye uwitwa Nsabimana Philippe batazira Gakara w'imyaka 27 yaba ku mutumba gwa Mukona muri commune Kabarore mu ntara ya Kayanza. Kuko vyiganye n'umushikiriza manza wa Republika kukira sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza, co kimwe na bamwe mu babonye ingene ico caha cakozwe, ngo ku munsi wa gatandatu isaha 4 z'igitondo niho uwo Nsabimana Philippe yamanuka ku ruzi Kanyaru, asanzwe n'aba hafi yago ngo afise agashakoshi. Ageze kuri urwo ruzi ngo yashize agasakoshi hasi aja gukaraba, buna ari karakaraba ngo niho Nyongabo Lazaro batazira Kinyenyi yazariruka amusimbira ko barazunguturana. Bizimana Cyprien batazira Muhuza aca acumita icuma hejuru y'ijisho uwo yitavye Imana. Umwe niyo nkuru Victor nawe yaramaze gushika aca afata amucumita ikindi kimito mu mutwe, ubwonko n'amaraso bitangura guseseka bica mu mazuru, mu kanwa no mu matwi. Babonye acikanye bacamuta mu ruzi Kanyaru aratwagwa. Bamwe mu babonye ivyabaye ngo nibo barovye umuhisi bafashanije n'abanyarwanda bari hafi. Abo bagabo batatu babonye acikanye baci bava muri uwo mwonga baduga ku mutumba gwa Mukona, aho basanze umukuru w'uwo mutumba yamaze kuronka amakuru ko bisha umuntu. Babanza kumuhenda ngo ko bari baje kumubwira ko hariho umuntu ahejeje gutwagwa n'uruzi, ngo niko guca abahagarika afadikanije na komite y'umutekano ihurikiyemwo bose bo kuri uwo mutumba wa gwa Mukona. Abo bagabo batatu bo baburanye bahakana ivyo bagirizwa, bakavuga ko bagiye ku Kanyaru bagiye gufata umuntu afise forode y'ibiro 60 vya korta, arayibaka ajabuka mu Rwanda, navyo ngo bigwa mu Kanyaru. Uwo Philippe yishwe yari kumwe n'uwo yikoreye uwo muzigo, abonye biguye mu ruzi ngo acaja mu vyo kubirondera acaratwagwa. Ivyo bikaba bitanyuze sentare kuko urupapuro rwo kwa muganga yasuzumye ikiziga gwerekana ko atakimenyetso na kimwe, kuko nyene kwishwa ngo atamazi yigeze anywa, byumvikana ko yatawe mu ruzi yamaze gupfa. Ikindi kitanyuze sentare ngo ningene ibiro 60 vy'ubutare vyogwa mu mazi bigaca bitwagwa. Ikindi abo bagabo bavuze ngo nuko mwishakoshi ya Nsabimana Philippe harimwo udusigarira tw'ubutare. Ivyo bikaba vyabeshujwe n'umukuru w'umutumba gwa Mukona, yavuze ko harimwo umupira wo kwambara. Eka ngo ni Nyamiramabi yakoze amatohoza co kimwe umushikiriza manza ngo nta kimenyetso c'ubutare babonye mwishakoshi. Indishi y'akababaro baciwe bazoyiha umugore n'abana babiri basigwa na Nsabimana Philippe, bataritanze bazofungwa
imyaka 25 bate ko bayitange nk'uko byashinzwe na sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza. Claudine Ndayishimiye nawe urakenuye. Mu gusozera aya makuru, mu Burundi ibiciro vyo kuyunguruza vyaduze kugeza ku bice 400%, ugasanga mbere urugendo umuntu yahora ariha amafaranga 1000 ubu ariha ibihumbi 5. Abanyagihugu basaba leta gusubira gucudika nabo bari kumwe imbere y'ikiringo ca gatatu kitahurijwe ko c'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015. Amakuru dukura mu Kayanza nyene avuga ko kwiyunguruza kwikinga navyo nyene vyaduze cane, ahahora hagendwa ku mafaranga 300 ubu na mafaranga 1000. Abajejwe intwaro bavuga ko bababajwe nuko ibintu vyifashe mu ntara, bagasa n'abemera ko ataco bashobora, mugabo bakagabisha abunguruza abantu batubahiriza ibiciro vyashizweho bizwi n'amategeko. Amakuru twabateguriye kuri uyu wa kabiri naha agarukiye. Mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Shimiye Chanel Ntiyarizwa yari mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe Jean d'Arc Gikundiro nariko ndabashikiriza. Mu nkundire duhana isango ku munsi w'ejo na gahindukiye.